Mu gihugu cha Tanzania ubu unye umuriro watse, manifestation iriko iraba, manifestation idasanzwe ku buryo bw'uko hirya no hino biriko biravugwa yuko ishobora kuzoba ari manifestation ya mbere ikaze ibaye mu gace ka East Africa Community. Iyi manifestation iriko iberamwo ibintu vyinshi twavuga yuko atahandi hantu na hamwe byari bwigere biboneka ku isi nzima. Icambere gitangaje kiriko kirabera muri no manifestation ni kubera ko hariho abantu benshi bariko barakora iyi manifestation atari abatanzania baje bava mu gihugu ca Kenya kugira ngo baje gufasha abatanzania gukora manifestation. Ibi rero byavuye mu gihe abatanzania bakiriko barategura iyi manifestation bashoboye guhamagara bamwe mu rwaruka rwo muri Kenya bababwira bati ngo nimuze mudufashe gukora manifestation y'akataraboneka ku isi nzima. Lakini kuna shughuli fulani impatikana mahali fulani. Watanzania wanasema ya kwamba wanahitaji wa Kenya tarehe 29 waende wawasaidie maandamano. Kwa hivyo majenzi wa Kenya tujiandae, tuvuke boda, tuingie pale mtiririko. Tukishaingia pale kimtiririko mimi nitafurahi sana nikiona kama Watanzania wame-execute hii idea, kwa sababu sisi kama Wakenya tunajiomba Tanzania na watu wengine waoga sana. Watu ya mahamri na mahamri yenye kuna spices. Mtezana kweli na tia gas jamani wa Tanzania. Aya na majwi y'Abakenya bari bariko bavuga bati twebwe ko kuturiteguye kuza kwereka abatanzania manifestation canke imyigaragambyo icarico, turiteguye kuza kubereka ukuntu dusambagura ibintu jaha amabarabara, ukuntu tuturira amapine, ukuntu dusambura amabarabara ya train, ukuntu twonona igisagara cose mu gukora imyigaragambyo. Ariko abatanzania turazi yuko musanzwe muri ibinyabwoba mu bintu nk'ivyo, mbega muzoshobora kwihanganira amakrimogene, muzoshobora kwihanganira urusoro ko ibi bintu bisaba gutanga amaraso, bisaba inguvu nyinshi cyane ndetse no kurinda kutagira uko bingana. Kubw'ivyo rero inyuma yaho Abakenya baciye batangura kuza barinjira mu gihugu cha Tanzania uko bukeye uko bwije. Abasanzwe bari ku mipaka batangura kubona Abakenya bariko binjira muri Tanzania ari benshi, ariko ntibamenya impamvu. Mu nyuma rero niho ajya ama video